mu gihe Uburundi n'amakungu bahimbaza umunsi mukuru wo kwibuka Mandela wa Mandela, igihe ciza cyane kuko Mandela n'umuntu atarasanzwe. Twebwe abarundi tumurukira cyane cyane ku masezerano y'Arusha, niwe yadufashije kuyashikako. Agishika yasanze umuhisi mwari mu gihugu twambaraga Nyerere afise hagejeje, mugabo hari ibibazo bine bikuru byari bihambaye. Hari ikibazo kijanye na genocide y'ihonyabwoko, hari ikibazo kijanye n'ivy'amatora, hari ikibazo kijanye n'ivy'inzego zijejwe gucungira amahoro n'umutekano, igisirikare, igipolisi n'iperereza, hari n'ibibazo bijanye n'ivyo abantu basize bahunze, cyane cyane amatongo, amazu n'amafaranga bashize mu mabanki. Ivyo bibazo ko ari bine byari byananiranye gutorera umuti. Cyo kimwe imbere n'ikibazo cya transition ndacibagiye. Ibibazo by'ihonyabwoko yavuga ati namubandanya abatutsi babwihonyabwoko ry'abatutsi, abahutu babwihonyabwoko ry'abahutu, ati ikibazo mwebwe ntimuzoshobora kugitorera umuti. Ati abatutsi bazogumuko, abahutu bagumuko, mugume muri ko murashihana, mugume muri ko muratana kumwiko muterana amajambo. Ati nta muti wacu mwebwe muzogenda muto ntimuzokugira mwumvikana. Rero iyo ndavye impari ziri ku kibazo c'ihonyabwoko ubu unkaraba mu Severi ingene uri kurakora cyane ibuka Mandela, kandi bikambabaza cyane kuko ivyo yavuze nivyo biko birashika. Ikindi ni ico cyayo matora yavuga ati none mwe mwabahutu bavuga ko muri 85 kwijana mukeneye rero muve ku busa muce mugenda kwijana ati abatutsi bave kwijana baje ku busa. Ati ibyo navyo ntibishobora kwemerwa, mutegerezwa kumvikana gusabikanya ubutegetsi. Niho burya yaciyumviro cy'ibiharuro 60 kwijana, 40 kwijana, 50 kwijana, 50 kwijana mu nzego zimwe niho cavuye. Ibyo byose iyo ndavyibutse nkaraba iko biraba nyene, abandi bakumira abandi, ariko ubutegetsi bakumira abandi batari mu butegetsi. Cyane ibuka Mandela kandi bikongera bikambabaza cyane. Muri ibyo batora hari n'ikindi abantu bari barazanye bavuga ngo abatutsi batore mu batutsi, abahutu batore mu bahutu, hama bahurire hamwe bumvikana ingene bazoshiraho umukuru w'igihugu n'amashinga amateka. Rero Mandela avuga ati ibyo ntibizoshoboka, mwumvikane neza ingene habaye amatora hari abandi bashobora kwinjiramo. Ati cyane cyane intehwa, abakenyezi, abatwa. Ati mugiye muri ibyo onye muri ko muri ibyo ari byoshoboka. Niko amasezerano y'Arusha abivuga, ni kubwirwa shingiro ryakomoka ko ryabivuga, ariko tarabihaye guhindura intumbero. Cyo gituma mubona turi mu ngorane nyinshi muri iki gihugu, zaba ingorane za politiki, iz'ubutunzi, imibano, bumenyi n'ibindi, bivaho kutubahiriza ibyo twasezeranye. Iyo ndavyo biriko biraba ubu niko bimeze. Cyane ibuka Mandela ko wa muhisi yarazi ubwenge kandi yarafise n'inguvu.